Kaze duteramire Uburundi. Ndabaramukije cane gose mwese aho muherereye. Sinzi ko ari mwiriwe, sinzi ko ari mwaramutse, sinzi ko hari abari mw'ijoro ryiza mugira murare muratwumviriza, ariko mwese nizere yuko aho muri muroraniwe. Ibitagenda neza uno munsi ndabibutse yuko ejo buzoca, bizogenda neza. Nimba biriko biragenda neza naho tubishimire, tuvyishimire, tubiryohererwana. Nkuko rero benshi babinsavye kuva hirya ejo bidakunda iwanje, ejo bidakunda iwanje, uno munsi barabinsaba cane gose bati nta space ko amakuru ari menshi dukeneye kuvuga, dukeneye kuyaga. Yes, karibu n'abari muri n'abumva binyegeje, karibu mwese, turabaramukije, turabaye ikaze. Turabikunda gose abantu muza mwinyegeje, turabikunda abantu mwahinduye amazina kugira ngo ntihagire uwubafata muriko murumviriza. Ibintu biragoye no kwiyadapta, ariko igihambaye nuko muba muhari. Amakuru ni menshi, hari amakuru menshi ewana twabonye aguma arengana. Ica mbere na mbere mubanze muhamagara abandi kwanza. Murashobora kugira repost mukavuga muti ikiganiro kiratanguye, ukagira repost canke ukagira quote ukavuga uti karibu tuyage. Nanje mvuga ndiko ndahamagara abandi bantu kugira ngo tube benshi. Hari ibintu ushaka ko tugarukako, hariho n'ibintu mpejeje kubura ubunyene. Ndabibonye juste ndiko nditegura mvuga nti reka nugurure space, ariko turaza kubiganirako neza. Reka mugire repost ko ata n'umwe mbona yagize repost. Kandi ivyo bintu, iyi ngendo y'abarundi basha mwebwe abarundi, ibi bintu mwibaza yuko hariho umuntu aza kwisheta ngaha kugira ngo abe arisheta gusa hanyuma muce muza murindiriye ibintu vy'abana. Iyi ni ingendo mbi, gira ico ukoze. Nimba wicaye ngaha muri space, ni ukuvuga ko hari ico uhiteze kuhumva, canke hari ico uhiteze guhava uhavugira. Sasa rero gira repost, hanyuma duhamagare abandi bantu. Okay, nari hanze mvuye gusohora Caneva, reka ndabe ingene tuba turashirako akaririmbo kugira ngo n'abatumire mbona hariho abariko baraza. Hariho abariko baraza baze duteramire Uburundi. Ushaka gusaba micro arashobora kuba arasaba micro. Très bien. Yes, gira repost, nanje ngira mbe ndaraba akaririmbo karyoshe cane gose. Hanyuma tubanze tukarindirireko kubera yuko hariho bifo guha umwanya X wuko ibimenyesha abandi bantu. Aka karirimbo kanje naragashize muri naragapininze kuri konti yanje, ariko yewe 536 vues. Riziki uwinyota arakeneye amavu arenga gaho oya. Donc gira effort, reka tube turagashirako hanyuma turindira haza abandi bantu. Murakumva? Nanipenda lakini sioi napokwenda, ukiwa na tatizo utanisaidia, lakini naona wanipa shida. Nasema eti unanipenda lakini sioi napokwenda, ukiwa na tatizo utanisaidia, lakini naona wanipa shida. Nilikuwa najua unayoyafanya
sasa nakuomba baby, toka unipe hewa. Woo! Sasa nakuomba baby, toka unipe hewa, nikuje nilia siku nyingi sasa siku nyingi sasa ona yelele yelele laissez passer yelele yelele kinywa chako kina navuze rimwe kabiri gatatu ijana uri ntumva navuze buke cane isemerera kundi nilikuwa najua unayoyafanya sasa nakuomba baby toka unipe hewa nilikuwa najua unayoyafanya sasa nakuomba baby toka unipe hewa kwa kweli unanipa kinyongo laissez passer kinywa chako kina chuba 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 Cette postérité, j'ai vu ma place, éviter c'est pas ma priorité, je vais faire éclater ma vérité et de sonorité, je vise ma sécurité, finir la hostilité, je dois dire loyauté avec sincérité que la vie, je veux ma liberté. Oh, I want to be free now. laissez passer kinywa chako kinasema uongo nuko uyu yari riziki uw'inyota yaturirimbiye ino ndirimbo yayise Pamela yarantangaje yayise Pamela riziki ni umurundikazi aba muri Allemagne aririmba neza cane gose iyi ni indirimbo twandikanye ya kera nkibaza ko twayandikanye nko muri 2013 2013 tubana mu Bubirigi ariko twarayikoze ico gihe muri studio hanyuma mugabo ntitwayisohora hama haraca igihe kinini ubu rero yayisohoye mu Burundi ngo iriko iravuma hama ndamubarira ati mu Burundi baba bariko bumva ngo Pamela kaze kare akaba jugujugu nuko nyene tubikora anyway karibu kandi tuganire duteramire ku Burundi hariho vyinshi ikintu ca mbere shaka tubanze tuvugeko kwanza tubanze tuvuge ku bintu vya mentalisation murabona kuva mbega vyatanguye ryari vyatanguye ejo ntinge turondere
Mm, amakuru kwa King umurundi umenga yarabishize ko turiko turabona tumaze iminsi tuguma tubona amakuru ibintu byose ngo diaspora ngo Etats-Unis ngo yagize iki hari ikintu gishashe cyitwa diaspora burundaise ya Etats-Unis yoyo asha yakiriwe nyene nk'ibintu vya hatari nyene wagira ni irya mbere diaspora igiye gukora ikintu na kimwe i Burundi. Igenda kuvizita ironka ama honneur bagenda bakayitembereza twaramaze iminsi tuguma twumva diaspora burundaise Etats-Unis diaspora burundaise Etats-Unis mana y'isi n'ijuru haje komite nshasha bla bla barabigira ibintu birefu nababajije kare ngaha muri sondage ndavuga ati wewe uno munsi aho leta y'u Burundi igeze wewe wotekera uva hanze ngo ugiye kwinvestisa muri bo canke worungika umugenzi wawe ukamubarira ati genda ukorane nabo abantu benshi ntibariko barabitahura neza bavuga bati wapi namba abo bantu bobayogeza sondage iracabandanya abantu antuka bariko baratakaza icizere cane gose vraiment kuri leta y'u Burundi kandi birumvikana hinge turabe iyo sondage banze ndayibasangize murabe namwe ivyo muriko muravuga kuko umuntu yo kwibaza ngo nije ndiko ndabivuga ariko abantu muriko muravyishura mwebwe nyene ndayipininge hejuru ariko no musi mwishuye amasondage menshi pe babaza ngo turabaho ngo ugeza ngo kwizera ngo dede era ngo hari umuntu wa seriyo wibaza ko yova hanze ngo aratashe gukorana nabo ubu canke wewe uri hanze wokomanda kuja gukorana nabo hariho ego cane d'abord sondage imaze kwishurwa n'abantu 103 iracasigaje amasaha menshi zikaja amasaha 17 kugira ngo ihere utarayuzuza reka ndayigushirire ko ngaha hejuru ndayipininze so far abavuze ati ego ti hariho umuntu yova hanze ngo agiye gukorana nabo canke boshobora kurungika umuntu wabo bakunda ati genda vraiment turakurekomanze so far bavuze 14% nibo bavuze ngo ego cane abandi 38% bavuze ngo ishwi ngo uyo muntu bomunyaga abandi 49% bavuze ngo ibisuma gusa nibo bajayo ngo ibisuma gusa ngo nibo bajayo ndabona umuntu ariko arasaba micro namwe nimashaka uwumva ashaka kuduga kugira ngo dusangire ikiyago arashobora kuduga voilà sondage nayishitseko hejuru bati 49% no kuvuga ko ni hafi abantu 50 ku bantu 103 bamaze kuzuza bavuze ngo ibisuma gusa nibo bajayo ibi biragaragaza yuko antuka mu bantu bankurikira muriko murerekana yuko turavyumva kumwe kubera ko hafi 50 bavuga ngo ibisuma gusa nibo bajayo abandi ngo ishwi ngo bomuyaga 38 tuteranye 38 na 49 utora bingahe utora 87% 87% y'abantu bamaze kwishura abantu 103 bavuga ngo ibisoma gusa nibo bajayo abandi ngo abogenda ngo bobanyaga abandi 14 gusa nibo bavuga bati nogenda je ngakorana nabo tu nta problème mu bagiye rero hariho abantu bitwa ngo diaspora ngo burundaise ya Etats-Unis diaspora burundaise ya Etats-Unis abo bantu ba diaspora kwere tumaze iminsi tubabona mu bantu rero turiko turabona hariho umuntu mbega nuya yitwara hinga ndayipininge yitwa ngo Samuel Ndayiragije Samuel Ndayiragije ubundi turamubona ngo agiye ngo muri diaspora ngo burundaise muri Etats-Unis kuvejo hari ibintu biriko biravugwa kandi hariho abantu bariko barazana ama receipts
bariko barerekana ati uyu mutipe attention attention ni diaspora uvuye muri Etats-Unis ariko iyo Etats-Unis ngo arashaka kutayisubiramwo ngo iyo Etats-Unis ngo avuye yasizeyo urubanza kandi bariko barazana amarisite nkimubona uno munsi kare nariko ndatwenga na Romata yaryamye birambabaje ariko aryame neza arare aharyana kugira ejo azogaruke twariko turatwenga muri DM ndamubarira nti nkaho wosanga niwe mutumire wa mentalisation izokurikira guess what ubu nyene ngira nugurure ngo ngira ngino space ngiye mbona Evelyne notre chère Evelyne nationale mentalisatrice en chef mentalisatrice en chef yamaze kumutumira ngo ariko mpise ngira amatsiko ndavuga ati kumbe ajya mu mentalisation deja ntituraheza kuvuga kuri co-host wiwe pas plus tard que dimanche co-host wiwe Benjamin twaramenye yuko co-host wiwe Benjamin yari umwana wo muri Maison Shalom yafashijwe na Maison Shalom hariho bariko baravuga ngo yaragiye ngo ava he yaravuye he kabashaja hehe ntumbaze agiye ahantu kw'ishuri agiye yikoreye n'isandugu n'inzara nyene imwisha pani parizi n'agasandugu n'inzara imwishe n'ikimagi amubona ngaho kwibarabara ariko atambuka arahagarara yamuhaye lift biheze yinjiye muri Maison Shalom baragiye baramwigishije arahejeje amashuri secondaire baragikomeje baramwigisha arabaye na muganga hanyuma 2015 Magie barankitse intwaro ya Bujumbura yavuze ngo yamwagirije hamwe n'abandi bantu ngo ari mu bantu ngo bariko barakora mu vy'ama manifestation cyangwa bariko barabitegura ibintu bitagira naho bihagaze mugabo anyway bagirije Magie ntibagirije Maison Shalom mugabo rero hakwagiriza Magie rero Magie yabadoze baca bakora iki baca basimbira ku bintu vya Magie baragenda barasambagura dimanche rero niho twaza twumva ngo urya Benjamin wa mwana ngo ni umwana wo kwa Maison Shalom ngo kandi ngo yarabigizemo uruhara ngo mu gusambura Maison Shalom nuko baha Max ku bintu kugira bashoboye kwisambura ku makonte n'ibiki vyose ubwene basambuye Maison Shalom hashobora kuba hariho umuntu ngaha atabikurikiranye atazi ico Maison Shalom yabaye créée na Magie Baranketse ni umurundikazi ntiyigeze arongorwa mu 1993 haryayo urwimo rutanguye abantu bariko baricana bariko baragira iki Magie yararokoye abana batoye harimwo abahutu harimwo abatutsi bose arabashira hamwe b'impfuvyi abavyeyi babo bahejeje kubica abo bazanye bakomeretse arabegeranya hamwe n'umutima w'urukundo rwinshi arabagwako twarumvise dimanche yuko yari umutumire kwa Reynold by the way abataramwumva mushaka kuja kumuraba kuri space yari kwa Reynold Butare by the way iyo mutuvuze abantu nk'abo canke mu nyana bagira ama space bamuca follow ni ngoga kugira ngo hageze ico bagira nk'indi space canke kimwe mubizi muga nibaza ko abantu muri ngaha muramuzi mwese Reynold anyway Magie Barankitse muri 93 yaraguye ku bana ari umwigisha nta buryo afise bukwiye yisanga afise abana bashika 10 na bangahe arabagwako gushika naho binamujana kuja yakora mw'isengero ahantu kuri paroisse ibintu by'abapatiri aratubarira gushika naho yabura n'ico abaha gushika naho agenda guhengera imisa iriko iraba agace yinyavya akagenda aho babateguriye icayi n'iki abapatiri hama agasuka amata akayasuka mu kintu akabibira amata abana kugira bagende kunywa bayamwimye bavuze ko badafise ico bafashije n'umugore yitanze i Burundi yarafashije abana ibihumbi n'ibihumbi vy'abarundi aho yavukiye mu Ruyigi muri parcelle iwabo
niho yahereye ararerera abo bana arazana n'abandi ararenzako baraba amajana n'amajana apana barera ngo bose ngo abe ahubwo aragwana gushika naho ah, ashobora kuronka ubufasha agaca atangura kubaka province yari iri ewana muri prehistoire murabizi namwe province yari iri muri prehistoire nta kintu na kimwe cyari gihari muri iyo province urumva magi baranketse ugiye mu Ruyigi ntushobora kutabona ikintu na kimwe kivuye muri Maison Shalom arahubaka piscine arahubaka cinema des anges cinema nziza cyane rwose arahubaka amashuri harahaza na hopitale ya mbere iri mu za mbere nziza z'i Burundi aragira garage bref arafasha abana benshi 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 2015 ba bantu bacu ba bantu bari ku butegetsi bw'i Burundi sha ngo Magi ngo arabacitse ngo reka bace bafata ibintu vyiwe baca barirara muri ivyo bintu vyose Magi yubatse kandi apana avyubaka ngo kubwiwe no avyubakira ari Maison Shalom kugira biserve toute la communauté baraca baravyiraramwo sha ibitaro King Burundi yatubariye King Burundi ryahora duha amakuru ngaha kuri X yatubariye ko ico gihe ariyo yarakora aratubariye ati abaganga donc abagwayi bari mu bitaro n'uwari afise isima ukuguru kumanitse hejuru barindiriye yuko akira bamutaye hanze n'uwari afise bahejeje kumubaga uwo munsi bamureta igenda urondera ibindi bitaro ugenda gukirira baraje barasohora abagwayi bose bari ngaho oye pyu hanze mwese cinema des anges ubu uye bahagize akabare aho hantu hari piscine ubu nta munyaruyiga kigenda muri piscine inzu Magi yabamwo ubu uye ahubwo ngo president agiye no mu Ruyigi ngo niyo agenda kurarayo ngo president wa parlement ibintu vraiment très ridicule baciye birara mu bintu vya Maison Shalom barabisambura bisambura babifasha nandi gasha babifatanya na Benjamin umwe w'umukohose wa Evelyn wo muri mentalisation sha aho Benjamin yarahejeje guhindura mentalite hamwe yakurira handi bamufasha handi bamwakira yarahejeje guhindura changement de mentalité yiwe yamufashije kuja gusambura Maison Shalom hanyuma iyo changement de mentalité ishobora kuba ifise ikintu kininiya cane gose yakoze ku Burundi ataradusigurira tuguma tumubaza tuguma tuvuga duti none dusigurira iyo changement de mentalité assume uzu tubarira ingene yaciye iba bénéfique ku banyabururi akagoma yikawusha ivyo twayemenye dimanche kuva dimanche turiko turamubaza we na Evelyn ati space ikurikira muhamagare none space ikurikira uno munsi batuzaniye wa muntu wo mu diaspora wa muntu uno munsi nyine turiko turumva ngo yavuyeyo ngo yagirizwa ibintu ngo ashobora no guca afungwa ntashobora no kwinjira hariya wa muntu donc niwe turiko turadekuvwa wa muntu bamaze iminsi batwereka ngo ariko aragenda kuvisita amavisite n'ibiki vyose je kare nenze ngo ndabivuze nk'iblague naho wosanga niwe watumiye muri changement de mentalité jewe kayo juste imbere ko nukuri ino space nza mbona ngo pa l'invité ahubwo reka ndabishireko ifo ko ndabipininga Eveline ubu rero je viens de comprendre je narababariye ati hariho umuntu yitwa Olivia Pop abantu mwaravye 24 heures chrono mbega apana 24 heures ko ndayita 24 heures yitwa gutega Maxime mbega yamba ahubwo mbanze ndabaramutse mwiriwe neza mwiriwe neza ego sha sava karibu cyane kuduteramisha erega twari tumaze mu iminsi migenzo y'ikirundi abarundi bamye baterama nukuri mumbabarire ejo byarangoye na hirya y'ejo ariko uno munsi nari nshaka kubigira vraiment ndavuga ati ariko sinari sûr na ku munsi wa nyuma bikunze niho nciye mvuga ati sha amakuru mugabo abaye menshi ibintu byo kugarukako wabibonye vya Evelyn ntagiye kubibona ubu nyene mugabo urumva nta gitangaje byose rega n'ibintu biba biteguye yewe oya uzi n'ikintu rero natahuye gantuze Maxime hariho umuntu yari amaze iminsi ambarira ngo reka hajyaye ngo bawe n'inyamitwe ngo nujya ba Benjamin iki ngo bari mu bantu ku bisanzwe batakunzwe cyane rwose n'intwaro ya Neva ngo naco gituma babashize ahantu kure n'iki batari no mu Burundi hewe
batumiye uyu mutipe w'umunyamerika ofete nshiye inyuma ndaraba abantu bose batumiye bazana abantu bari tellement problématique wamengo bazanye abantu kugira tubakase abandi kumengo umengo n'aba bari ambassadeur yo bose umwe wese uko baza bariko bazana abantu wagira ngo bariko babigira exprès ahubwo turiko turabafasha sinari nzi ko ba Eveline turi muri team imwe ndumiwe ndavuga nti antuka babonye amatake yariko araba kuri Benjamin bamubonye ingene tumaze iminsi turiko turavuga ati aho bantu bamuzana aho bantu kweri none bazanye Samuel umengo bariko bazana abantu barazanye bajya baba pastori kwanza ntiyari yaje bazanye urya mupatiri mugabo n'abantu bari cane proche y'intwaro y'Igitega ubu vyitwa ko ari abantu bariko baraboneka wagira bariko babazana expression kugira tubakase urumva harimo ibintu byinshi nta muntu ntagira nahera ubwa mbere na mbere bijya bijanye na entrepreneuria canke investissement ni ibintu udashobora gufata ukagira ngo uruvangi rwose ngo diaspora ngo mu ba entrepreneur ngo mu ba investisseur be urazi ko diaspora y'u Burundi irimo ishobora kuba irimo abantu barenga ibihumbi amajana wewe ufata abarundi bose ngingo ndabatwaye ngo ndabagire ngo aba entrepreneur investisseur mu Burundi bikunda uko aba investisseur n'aba entrepreneur n'abantu baba bafite des projets biyumviriye bonyene kandi bagize analyse des risques ntushobora kwaduka ngo jewe ndavyutse umunsi ngo ngiye kuba entrepreneur kandi ikindi naco wowe uhereye kuri Amerika igihugu ca mbere ku isi c'aba entrepreneur ni Amerika rero urumva ivo ko uba umaze kuba entrepreneur nko muri Amerika hama ukaba ufite experience muri vyo ukakivuga uti jewe ngiye kubereka experience y'ingene bagira entrepreneuria na investissement rero sinzi sindabazi bose mugabe ikindi naco ikintu kimwe gikuru muri ibi bintu urabona bijya bintu by'isoko bijya bintu by'isoko bashaka kubaka bijya bintu by'isoko birimo amanyanga menshi turabishikako bijya bintu by'isoko mugabo urumva byose biririye kuko biririye je mbona ingene babipanze bakreye icyo kintu cy'aba diaspora bevesisa kugira bafate kijya kintu cy'isoko urumva no kuraba iyo biva bijya donc no kugira ngo ijya marché kubaka isoko bayikure mu minwe ya pere d'offre kujya bisanzwe bigenda bace bavuga ngo twarose les experts en investissement mugabo nabo urumva naho bara expert bategeza gupresenta dossier muri ma dossier d'appel d'offre hama dossier yabo igasohoka isumba izindi zose bakagira shiramo transparence bagashiramo equité ivyo rero c'est ça la question babyita ni nkuko bagize akantu ko batetse akantu bagaca bateka akantu bagaca bashaka yuko bakakugaburira utanga kugafungura kuko ntibishoboka yuko bagenda ngo bagiye mu nama Bujumbura naho nyene bakumiriye abandi kubera ni groupe imwe y'aba diaspora nti representative bagaca ubwo nyene bavuga bavayo ngo daire ngo tuhaye isoko ngo bayubake ivyo bintu nakamara maza ntaho byakabaye kwisi d'abord bari bagiye kukrera les emplois hariya none barazivye en fait bivye akazi k'aba entrepreneur loko kuko ni bari basanzwe bakora ibintu byo kubaka amasoko none uyu byabananiye gukora muri etazi nivyo basanzwe bakora none bagiye kwiba akazi abarundi basanzwe bikorera au fait haya nimubibona c'est très grave najya amahera bavuga hajya azova haji Bujumbura ntazova muri Amerika uriko uranyumva ndakubwiye hajya bijya bintu birimo amanyanga menshi franchement jewe entrepreneur ndayizi investissement arazizi siko bikogwa umuntu ntashobora kuza kuinvestisa muri projet umuntu atarademontra neza yuko entreprise yiwe marche uri umuntu w'umunyamerika nashaka gufata amadolari yangu yatware kuko muri Amerika hariho opportunité d'investissement nyinshi akarorero nka bijya vya investissement mu stock market biragushobora guha 10% wiryamiye utiri urimena umutwe mbwira rengene wofata amahera yawe ukajana muri projet a haut risque
y'abantu utazi bashaka kuba ari n'abasumu. Donc ibyo bintu ntibigira umutwe genda bivugisha ko nashaka bavyumve d'ailleurs bariko barumviriza hariya musi bariko barumviriza nyene nibamenye yuko la vérité on va parler de la vérité uko turondera ukuri turondera ikuri naho turiko turagiriza mugabo turavye neza ingene entrepreneur n'ama investment bigenda ibi bintu bariko baragira ni escroquerie ndabirepese baze tubigane nibashaka kuko ntibyumvikana neza ingene umugwi w'aba diaspora bavuye basohotse nirpa baca baduka ngo tubahaye projet kubaka isoko mu Burundi barabuze aba constructeur akonzi ko mu Burundi hari amakompanyi menshi do construction akomakomeye kuva kera tukira abana bato ajya amakompanyi yagiye kubera iki batagiza appel d'offre ngo baje abantu bubaka baje ba investisseur baje bari Burundi baje bari muri Amerika nabo bari gushobora gufata bavuga ati oh reka tujye gura ibanza hajya mu isoko okay mugabaga bakabigura muri izo societe locale zimaze kugira apana kuja kubiba akazi cyangwa bagira iki moi trouve que c'est de l'escroquerie total bon erega ijya soko si rya mbere bayitanze ijya soko hari hamaze kuza projet yindi menga yari kuri wari maire de la ville kiriya gihe haraje n'ikindi kintu c'amabanke akoranye angahe yagira hubake iyindi complexe n'ibiki byose vyose ntabyo twigeze tumenya aho vyagiye binyikira isoko siho rigisha rijya soko rimaze imyaka n'imyaka ari ikintu c'igipubere cije kujya je ndabishima yuko hagira ikintu kihaba kikubakwa n'ukuri je ndabishima yuko rujya rupubere ruguma ruri hajya aye n'ibiti byararumezwemo ari muri centre ville vraiment d'abord je ndabishima ariko ukungene bariko barabikora nta n'amezi abiri arahera nta n'ukwezi kurahera Fabrice yadutse ngurumva ngo uye ngo je vraiment ngo shaka ngo projet ngo mbona ngo ngurumva ngo vraiment ngo marché central ngo nzoca nshiramo ngo na diaspora ngo abantu bazoza bagure ngo ama option biri kuri chaîne YouTube ya yande ya waundi turamwibuka turamutora ngurumva ngo abantu bazoshobora ama action ngo va privilégier ngo d'abord ngo bari Bujumbura ngo hanyuma ngo dushiramo n'aba diaspora ngo abantu bose ngo bace baronka ngo ujya mu tipe nta na plan arerekana nta appel d'offre nimwe yishuye nta wuzi yuko hari abandi bantu bari kugira ijya projet ntibanagize base ngo banafente ntibaciye bahengera no musi bavuga bati appel à proposition abantu boshaka kugira ikintu na kimwe hajya ku isoko manifester bona appel à manifestation zirabaho hama abantu bagaca basumisiona avec des dossiers bakaba berekanye ati twe tubona twohagira iki biramaze kuba ku yandi mabatima menshi kwanza turamaze kubona n'amaplan batwerekana ajya amasoko ni ikibigenda ariko no musi tuzakumva ngo iki ngo basinye ngo taisez-vous les enfants il faut investir maintenant la diaspora ngwiri mu vyunguka uya mutipe namushize ko ngaha hejuru namupeninze oui mais iyi ni non profit isi na entreprise ntibabonye ko handitse ko non profit organization uyu Samuel Ndayiragije ce n'est même pas une entreprise privée iyi dossier mbona bamushizemo hariya muri Arizona vinya donc ni non profit mengo y'imivi y'ukubaka amavinye ndavye neza ititre donc ibi bintu ça n'est même pas il n'y a pas d'expérience non baramwitwariye aba Vineyard Community Association baramwitwariye wenyene nk'umuntu urumva ibi deja ni problématique yagiye kugera non profit organization hama areshua mene ubu rero agiye ku exporta son échec au Burundi ivyo urumva ntivyumvikana c'est pas un entrepreneur assez expérience ntushobora kuvuga i Burundi aba entrepreneur en construction ni benshi cyane urabona ko igihugu urabona kameme hari ibintu byubatswe kuva kera ntushobora kuzana ibyaduka ukabiha projet baravyadukana kiriya gihugu cyarabaye akataga hanyuma Wirinyamitwe bikamubabaza agaca arondera ingene avyanka kandi ari muri dede agaca yumva ntashobora kuvyanka kandi ari muri dede bagaca bashiramo ngo reka tumutumire muri mentalisation haraza kuza abandondeza mangetengete bace bamuvuga
je nibaza ko ari byo bariko baragira muri no mwanya none Francis after party ugira ngo ntizoyatega uwo munsi ndazi ko bizokora Maxime bareke wewe urumva we nimba udashobora kwantrepreneur ngo ushobore kuabsorba iyo riske we bireke baramaze guhindura mentality izo mentalize barabibonye ko bishoboka riske barayumva we en fait il faut que nagushiriye ko no ngaha hejuru makete zabonetse kuva kera mwe ni mu vyemere bizoba isoko rizubakwa kuko nta n'amasitandari akenewe sitandari ziki umuntu ashobora kubaka logement amakaca asimbira ku masoko makete zihe makete niba uriko uratwereka makete ni iki kintu kimeze nk'umuriro nizihe oya ibi wapininze hejuru il faut changer de mentalité hama ubone ko bishoboka none cane gose none ibi kumengo na maposte yo muri 2023 we iyo ni vision muri 2023 izoba muri 2040 2060 we change de mentalité tu vas comprendre none ibi bukise kuva ryari none ibi ni vya Fabrice ari ico bipfana kuko vya Fabrice ariko arasigura ntibisa nk'iyi écoute we iyo ni vision ni muhindure mentalité de toute façon ntimuninjira no muri critères zo kuba mu diaspora na diaspora baramaze kuyidefinisa kuva kera siko bazokwinvestisa na critères zimerekonde none iyo diaspora yoyo ni nyabaki n'ukuri nta wansi ariko muribuka nyaza ko ari Apollo yari yazanye ibintu byo gutwara diaspora harabaye effort ikomeye yo kudefinisa diaspora icari ico no kureyunisa aba diaspora baragenda effort yo kwerekana diaspora ikora neza iyo ariyo sinzi ko muyuka ko bigeze kuvuga bari mu Bushinwa je simbona ahantu mpagaze simbona ko ndi no muri diaspora kuko na ambasade barayinyima rero biragoye kumva vraiment ibintu barimo riske umuntu arashobora kuyifata birumvikana kandi abantu bariko baraja kugira entrepreneuria bariho mugabo ikigoye kumva ni ingene ushobora kuvuga ngo diaspora ngo bishire muri phrase imwe na investissement mu gihugu kidashobora no kuronka energy we abantu bamaze imisi atagitoro bagira ikamyo 10 zinjiye mu gihugu ni evenement national naho afite ikibazo gihagaze ubundi Francis Uburundi ijya pouvoir y'u Burundi iyo abari pouvoir ifite vision nziza boshoboye gukorera kuri diaspora kuko nkuko Maxime yakora ivuga diaspora ndundi uye diaspora ndundi ni benshi cyane gose iyo aba hariho vision nyayo n'abantu bashobora kuba accountable bakavuga bati diaspora tugira tuyishire mu muco wo kuja kwinvestisa mu Burundi tugira tubashire mu muco yuko ewana natwe tubategurira ikibanza sur place kugira ngo amakenga yose baba bafise tuyakureho tubikubure niki ewana baba bashobora gukoresha abarundi bari muri Etats-Unis gukoresha abarundi bari muri Canada gukoresha abarundi bari mu Faransa mugabo ivyo ntibabifise mu mutwe na gatoya bafise mu mutwe wo kurundarunda nico gituma baca bakreye utuntu bakatwita ngo ni diaspora kumbe ni groupe iri ngaho iyo groupe ntiri en contact na association imwe y'abarundi kuko abarundi bari mu ma association aba ma association y'ama ville aba ma association y'ibihugu au niveau national ugasanga utwo tudumbi bashiraho ntituri en contact na groupe nimwe y'abarundi nta na kimwe turiko turabaha ko message nta nico tubanezwe ko ntituriko turababaza n'ikintu na kimwe natwebwe muri diaspora umugani wawe ntibatunezwe ntibatukeneye no kutubaza bo nyene biyanditse ko ngo twe turi diaspora hanyuma kubera yanditse ko bari diaspora ukazona bariko bararonka baragira n'amanama n'iki bakagenda ngo diaspora ngo ya Etats-Unis yagiye kugira iki ugasanga abarundi baba muri Etats-Unis aba ma association y'abarundi nta numwe abazi
ni abantu bazi comme des individus. Niho dusanze ujya muntu w'umu individu aza akaba yanditse umuntu abantu bari muri Etats-Unis abarundi ico tuzi turazinanye iyo tuba hariho umuntu yaciye amuvumbura aba muri Arizona nyene ati tinge tuzibahe uwo muntu erega abarundi nibo bariko barabitanga barabazi nibo babizi barabazi baca baberekana uyo muntu ariko aravuga ngo ni diaspora ngo atwara diaspora ndundi avuye ngaha aye tutazi n'ingene ashoboye no gusohoka kino gihugu ntituzi n'ingene azogaruka no kwinjira hariho umuntu ari sérieux afise amahera amaze kuinvestisa donc ashobora kuba afise amahera kuja kuinvestisa yoshobora gutera urutwiwe ngo agiye kuinvestisa ngo yinvestisana na baneva yinvestisana n'irya pouvoir iri harya iri aussi corrompu nabike bafise birabananiye gucungera bariko bararundarunda ku munsi bakoresha ibinyoma every single day nta n'ikindi umengo ku munsi baba bariko barashiraho ibinyoma ngaho tumaze ukwezi turindiriye ngo amakamyo ya essence ngo amakamyo ya essence agira shika ukazuma ngo hagira shika ngo 15 yava kuri 15 hagaca haza abantu badedemba ngo yango ni 25 si 15 25 kamyo pardon mes chers amis mubahe ahantu muba mwebwe ari igihugu na province mbamo province yonyene mbamo ku munsi umwe haba livre amakamyo arenga 25 kamyo imwe yuzuza station zingahe urashobora kurindiriza abantu ukwezi kose ngo barindiriye kamyo ngo 25 Wilson karibu hari ibintu mpejeje kubona entre temps reka ndabazomere abantu yo man sinzi abantu muriko murumviriza no munsi ko mwabonye tujya tuntu tw'udusondage yo turabasarishije mu mutwe ntumbaze ibintu mbonye ngaha ndahoreye no gutwenga hageze kuri stade bafata bagakreya ibintu ngo nama conversation sha ngo kuri WhatsApp ngo turiko turagirana nabo hewe bagaca baza bakabimadika ko ngaha nkazamuna ari umuntu ngaha kandi ari mu bantu baguma bavyemera Keza Dacia yari yasavye mikro kandi nayimuhaye Keza Dacia ukabukiri kurumviriza karibu umbarire ingane ivyo bintu guma uri kuravyemera umwanya wose nimba hari umuntu ndiko ndabona guma biri inyuma yitwa Keza Dacia sinzi ko ari umuhungu sinzi ko ari umukobwa ariko ashike nawe nyene bituyagira wisobite ni sawa mwiriwe mwaramutse mwiriwe neza uri muri diaspora nawe yahe ari muri diaspora d'abord okay jewe ndi muri diaspora yo mu Burundi bon tout simplement abantu bose bigira ngo nabakuru b'amadiaspora muragwaye mu mitwe yanyu muzogende mufate amafaranga mwirwa muronona ni gute first of all umukuru wa diaspora bamufata nk'umuminisitiri kandi izo nama zo kumutora zigakorwa ata muntu n'umwe abimenye pame wowe aho uherereye hari inama mwakoze yo gutora abakuru b'abadiaspora reka tubanze dutore n'abakuru ba diaspora ba Canada tubanze duhere kuri urwo rwego imbere yuko dutora aba Amerika yose rero urumva yuko baba bariko baratubesha kuko ariko barafunta de toutes les façons les diaspora abarundi baruzuye isi yose vraiment ariko urinze ubona diaspora leta ishiramo ukuboko umenga vyabaye vy'umugambwe nabonye wow Gabriel Rufyiri nabonye bari muri komite kandi Gabriel Rufyiri ari mu Burundi mbonamwe abandi bantu je nzi ko bibera i Burundi so apotre ntiwamubonye Mbayahaga umwe ariko aratubwira ngo amapasiporo ngo bayashirako ese yabivuze ngo bayashirako kuri umurundi ngo original di Burundi so rero ukibaza ati izo nguvu leta iriko irashira muri diaspora
yaba n'izo nguvu basi bazishiramo kugira borohereze n'abo bantu bari muri diaspora twovyumvise nk'ubu mu Burundi abantu dukeneye kurungika amafaranga za World Remit zikaba ziriko zirakora ku buryo umuntu ashobora kurungika amafaranga mu Burundi bitamugoye, hanyuma pasiporo iheze ukaja muri ambasade bakayirenuvera. Ico nico diaspora novuga. Diaspora basi kuvuga yo ikitumariye n'ivyo naho kubabona birirwa baratubesha ngo twagiye mu Burundi kwinvestisa mwinvestisa ariko n'ubundi muba musanzwe muri mu Burundi. So tugaruke mu byaranze ino ndwi, nubwo simbona mwanditse ngo duteramire Uburundi, reka rero tuvuge ibyaranze ino ndwi, ibyadukozeko jewe ibyankozeko nashaka ntera ivyatsi abategetsi bose abakuru b'ibihugu bose bo muri Afrika, ndabateye ivyatsi atarumwe avuyemwo. Kuba Afrika uno munsi tukiri umugabane kw'isi nzima urimwo ibihugu 54, ariko agahugu nka Turikiya kagaca kipama kagakoranya abantu 50 abaperezida 54 ngo Turkey Africa Summit. Ubwo yaravuyemwo haca haza China Africa Summit, Russia Africa Summit, France Africa Summit. Ubu naho bageze ngo Indonesia, ariko mana yaje twaragowe, bageze Indonesia Africa Summit. Ugasanga abo abakuru b'ibihugu barashoreranye n'ibitwe bakagenda ngo bagiye muri ayo manama. Ni gute ushobora gufata igihugu kimwe kigakoranya abantu imitwe 54? Je gushika ino saa sindiyumvisha ikintu baba bagiye kuvuga. Eske niba bari ivyo bihugu birenterese na Afrika, nta basi ntibo babahamagara umurepresenta wa African Union akaba ari bagenda kubonana nabo. Rero hariya jewe mbabona umengana bagiye kurya amafoto, amafaranga bagiye konona. Hanyuma akandi kantu nako insolite nabonye, nyakubahwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutamukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha, bafashe urugendo n'indege ya Ethiopian baja mu gihugu c'Ubushinwa. Umenga kuva mu Burundi gushika mu Bushinwa umenga n'amasaha 20 batari 20 nangahe batari 10 nangahe. Hanyuma twabonye hano ku social media abantu babihaye ngo impuzu bagiye bambaye nizo bashitseyo bambaye, ngo eske baba baripakije canke byagenze gute. Ariko ntikiye nibuka ko twebwe atandege dufise. Rero nashaka saba abakuru b'amadiaspora nyene bakomeye bateranye amafaranga tugurire indege perezida wacu kugira ngo baze baragendera mu ndege nziza. Hanyuma kuko n'amafaranga biba ni menshi, bashobora kuyaguramwo indege tukareka kwama turiko turamaramara abantu badutwenga ngo perezida wacu nta ndege afise. Reka kunyweza Wilson, iyo ndege vyosaba ko uyiguze we nyene agenda ku isoko akayisinyira hanyuma akayirivra i Bujumbura hama akagaruka kuyikora, kuko n'uwo yishikana boca bayirya. None iya mbere ntibashitse bayirya, iga kare hari indege iya mbere bashitse bayirya, hanyuma iya kabiri ntibavuze ngo abantu siyindi ngo bayiguze. Ntumbaze n'amakoro bagize iyi ndege ntiyigeze ishika ni Burundi n'ubacari. Ngira ndakwereka ifoto ya sogokuru Mwambutsa muri 1960 yari afise indege yagenderamo, urumva, kandi hari mu 60 na kangahe. No musi turi muri 2024. It's so sad kubona perezida wacu yuri ino musi tukabona yipakije muri Ethiopian, ejo ari muri Kenya Airways, ejo ari muri Uganda Air. Like ntibiryoshe. Wilson, ukeneye $100 million kugira ugure indege ya perezida. $100 million bona bazikura badashobora kuronka yo kugura igitoro. Ntibiryoshe nukuri. Hanyuma iyindi nkuru yankoze yo cipfa ntibayikoresha. Iyindi nkuru yankozeko kandi nkababara, nabonye umuntu yitwa ngo gukora byunguka ngo Umunyoni yapostinze ibitoro ibimodoka by'ibizanye igitoro, aca avuga ngo ewana ngo ibintu bimeze neza, ngo igitoro kirabonetse, bari barahunze kubera igitoro ngo bagaruke. Hanyuma babandi naho biyita ngo nabakunda igihugu baca bavuga ngo Imana ntikora nk'abantu.
bashashiraho agafoto k'imodoka ziteranye zishoreranye ngo zizanye igitoro. Mwumva aho Burundi bugeze, aho igitoro ndasubiyemo igitoro kiboneka bagaca basenga ngo Imana nikora nk'abantu. Kandi basi iyaba cari kibonetse mu Burundi bavuga ati twatoye isoko ry'igitoro mu gihugu c'u Burundi, musi ya Tanganyika hariyo igitoro, twavumbuye Imwaro canke Igitega ahantu ewana hari isoko ry'igitoro tuzoza turavoma, aho twoca dusenga tuvuga tuti Imana ntikora nk'abantu. Ariko igitoro kivuye kibanje gufata imidugo n'imisozi kigaca muri Tanzania kigashika mu Burundi, abantu bagaca bumva ko ari ibitangaza bibaye, Yesu aramanutse arashitse mw'isi. Nukuri tugeze habi, ndabisubiyemo, tugeze habi aho dusigaye dusenga tuvuga ibintu abandi bantu iwabo mu bindi bihugu igitoro ni nk'amazi mw'irobine, uragenda ukavoma ku mafaranga yawe just. Noneho hari n'ikindi abarundi abarundi muri ngaha, kuko hari abantu bahendwa, buriya baravuga ngo utaragera ibwami ahendwa vyinshi. Mu bindi bihugu biteye imbere nta n'umupompiste abaho, aho ku masitasiyo nta muntu atanga igitoro abaho, ntibibaho. Wewe uragenda n'akamodoka kawe ukagenda ugaparika ugaca uvamwo wewe nyene n'uvyikorera, ukagenda ukishura ugaca ufata pompe ugapompa ugakubitamwo igitoro c'ibihumbi bingahe, nimba ari amadorari 50, nimba ari amadorari 10, bitewe n'udufaranga ufise ugashiramwo ugaca ugenda. Nta n'umuntu aza kuraba ngo washizemwo ibiki. Bivuze ngo igitoro ni ikintu kitabahangayikishije cane, kuko ni les besoins fondamentaux abanyagihugu bategerezwa kuba bariko bararonka. Ariko twebwe tugeze ahantu aho umuntu aronse igitoro avuga ngo Imana ntikora nk'abantu. Ugaca wibaza none iyo Mana bariko baravuga, twebwe turi inyuma y'abandi bantu bose, iyo Mana muriko murasenga wumva koko yoba inagukunda? Kuko none jewe ega hari n'igihe n'Imana muyibeshera n'ukuri kw'Imana, n'Imana hari igihe muyigora nayo ikaraba, ngira hari igihe ihagarara hiyo hejuru ikaraba Uburundi ikavuga ati jewe bariya bantu bimeze gute? Hanyuma reka mpereze kuri iyi nkuru yanyu, inkuru y'umubabaro kuri jewe kuva kera ntanguye kuza ndavuga umunwa wanje uko wugurura, inkuru y'umupfasoni nyakubahwa Margarita Barankitse, mama nationale, mama Burundi, yaje muri space akatubwira ingene bagiye bagasahura urukomba amazi bakiba, hanyuma ibitabo, ububati bwarimwo ibitabo bakabwiba, ibitabo arivyo bajugunya hasi bakandagirako. Niho naciye mvuga nti inkandagira bitabo ziri mu gihugu, nizo zifise amabanga uno musi. Abo bantu ntihagire ikintu na kimwe ubitegako. Agakuru ka nyuma, ariko ntaraheza. Hanyuma muri abo bantu nabonye numvisemwo ngo umuntu ahora aza mu maspesi ngo ariko arigisha changement de mentalite, nawe waragiye uriba. Ibi bintu ndabigezeko agahinda karanyica. Waragiye uriba urasambura ahantu bakureze. Ni nko kunya mw'isimbizo iguhetse, uzi ubwenge. Umuvyeyi yarakwitangiye, arakurera, aragufasha, uca ugenda mu bantu ba mbere baza gusambura ivyo yubatse. Uyu ni umuvumo, abantu barakuvuma ugatota. Kariya gahinda uriya muvyeyi yariko aravugana, wa mugabo we, nutaja ku mavi ngo ufukame usenge usabe Imana imbabazi, uhejeje gusaba Imana imbabazi uca uza imbere y'abarundi ubasaba imbabazi. Uzopfa nabi, ndabivugiye muri no space mu recording, uzopfa nabi, uzopfana umuvumo ku mutwe wawe, kuko umuvyeyi akureze akakurera atakuzi ataco mupfana, ata kintu na kimwe muhuriyeko, akaguha urukundo, akakugirira ikintu cose gishoboka, ugaca uhindukira wewe akaba ari uja imbere y'abantu bagiye gusambura ibintu yubatse. Nshuti yanje, nta muvumo uruta uwo, kandi uwo muvumo ikimbabaje uzokwirikira n'abazogukomokako bose. Uyo ni umuvumo mubi
mubi mubi mubi. Ibaza ibitaro sinzi ko mwari muhari, jewe nariko ndumviriza buriya agahinda karaje amarira arakoroka. Ibitaro ngo vyarimwo abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe, barabasohora. Mwibaze umuntu asohora umuntu agendana ubumuga bwo mu mutwe, umuntu atagira ubwenge, umuntu atazi ibiriko biraba, ukagenda ukamusohora ukamwirukana. Yo mana, reka ndakubwire wa mupapa we, sindakuzi ntunzi, ariko nukuri wikwegeye umuvumo mubi 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 mubi. Ndetse n'abategetsi, umuntu wese yitwa ko ategeka intara ya Ruyigi, biriya bintu vyabaye arababona abizi, ni umuvumo. Nawe urara ku gitanda ca Margarita Barankitse yahora aryamako, uragowe, warikururiye umuvumo. Je ndabivuze ndagiye, nukuri kw'Imana ndababwije ukuri, Uburundi ntibushobora gukira mu gihe bufise abantu bameze uko. Sinumva ingene umuntu yogufasha akakurera akakugirira ikintu cose, alafa ugaca uba nimero imwe mu kuja kumusambura no mu kuja gusambura ibintu, bikarengako ugaca ufata abavyeyi bari mu bitaro bavyaye, mukiba amamashini ama electrogene, mukayiba mukagenda mukayiba mukaja kuyashira mu ngo zanyu, mukagenda gushika no ku toilette siège mugasambura mugakurayo. Hanyuma ngo uwo muntu womwitegako ko hari ikintu na kimwe azopfa agize. None bitandukaniye he na vya bindi bahora bavuga ngo mu 72 ngo hari abategetsi bagenda bagafata amazu y'abantu bakayigarurira bakayaha abandi. Ni gute uno musi inzu za Magi mwomenya ko biriya bintu yavyubaka mu matongo yiwabo, ugaca ugaruka ugaca uvyigarurira, uno musi hashinzemwo ngo ububare, ayo mafaranga ava muri ubwo bubare ukayarya, ugasumiramwo umugore wawe n'abana bawe. Ni ukuvuga ngo reka ndabigusobanurire wa muntu we, abana bawe baryama ku mashuka y'umuvumo, bakiyorosa imivumo, bakaryama ku mivumo, bakarya imivumo. Muragowe. Ni ukuri, reka ndababwize ukuri, jewe Maga ataravuga nahora ndavyumva umwanya umwe nkumva umenga harimwo gushikuza, ariko amaze kuvyivugira yarabisubiyemwo. Hari n'irindi jambo rikuru numvise nakuyemwo, uriya muvyeyi arakunda Uburundi, arakunda Abarundi, kuko umugani wiwe, je ndazi abana bavuye i Mahama benshi, Abahutu n'Abatutsi, Abatwa sindabizi, ariko n'Abahutu n'Abatutsi bagiye kwiga mu Bubirigi, abandi mu Bufaransa, hari n'abo nzi bagiye mu Buhindi. Abo bose bagiye kuri bourse bahawe na Magi Maison Shalom mu gihugu c'u Rwanda. Impunzi zari zarahungiyeyo. Ariko mwibuke biriya bintu bikiba vya 2015, Magi n'umugenzi cane n'umwamikazi wa Luxembourg hamwe n'uriya mwamikazi wa Swede, n'umugenzi wabo cane. Uwa Luxembourg yaramubwiye ati ingo ngwino mu gihugu, bamuha ubwenegihugu bwa Luxembourg, aba muri Palais, hahandi mwebwe mwana mwagiye mugasagata ibintu mutazopfa munakandagiye mu buzima bwanyu, ngira n'abazobakomoka ko batazopfa banahakandagiye nihaba. Ariko yaravuze ati no, reka mbanze ngende nje kuraba abana bacu, nje kuraba Abarundi bene wacu ko bamerewe mu makambi y'impunzi. Aragenda mu Rwanda, yabishaka ariko kugenda umugani we akagenda akavuga ati aba Barundi n'ubundi. Mwibuke ko n'umuntu ahantu hose ashobora kugenda akadodora, bashavuga ati karibu. No kwa Papa uriya yinjira atabanje no gukomanga ku muryango. Ariko Abarundi nta soni, umva, nta kumaramara tugira. Hanyuma inkuru ya nyuma, nabonye uwitwa Gasape yafunguye ikintu cyitwa G-chat, ngo G-chat igiye kuba irimwo ngo na internet, ngo yitwa ngo ubwigenge bw'Uburundi, ngo kubera ngo ko vyakozwe n'Uburundi 100%, ngo urumva
iyi ngo G nimba ari G chat ngo za WhatsApp zande zizopfa ariko yo izoguma ikora. Nkaca nibaza none nawe rero uriko urakora propaganda idashobotse none wowe urumva izosigara irakora abandi ziko zitariko zirakora azifu wowe uzoba uriko urakoresha internet washinze mu kirere cawe nyine. Anyway mumushigikire guys, jewe abantu bariko barakora ibiteza imbere igihugu nubwo haba harimwo n'akandi ariko mumushigikire mugende muteresharije izo G chat bikora nka WhatsApp urashiraho status ugashiraho n'ibiki mushigikire umunyagitega gasape ya muziteresharije ariko kabazo nabajije ndacarindiriye ko bansubiza namubajije eske monsieur koma twizeye ko ku mutekano w'ama message tuzoza turiko turandikiranira hagati yacu ko bizoba biri sekirize ku buryo batubwiye ati zana ama message wirise yandikiranye na mangetengete zizava ziboneka babaha kopi. Ngo urumva muri video yatanze nabonye avuga ngo urumva ngo mu gihe irinze ijya kuri Play Store canke ngo Google nimba Play Store canke Apple Store ngo ibiri isekirize ariko turaza ama application y'amagame aja hariya kuri Play Store canke App Store bitari sekirize ugiye bakakwiba imyirondoro yawe bakakwiba information zawe. Rero ndindiriye ko nsubizwa kuri ico kintu hanyuma nteresharije G chat tuze turaganirira ko naba mangetengete murakoze mangetengete. ariko Wilson rega ndahereye no gutwenga urakoze cyane rwose kudusangiza amakuru wumvise ariko ndatangaye hariyo amakuru amwe akompleta ayo wavuze ariko wumvise gasape hama none ntiwibuka yuko gasape ari mu kibazo na Mark Zuckerberg canke navyo wabonye kuko hamwe wowe utabibonye ndahejeje kubishiramo ngaha aya ngaha mu makomantere ngo ari mw'ibeef na Zuckerberg gasape urumva hariho umuntu yitwa Kibundagara ngo nyamukuru yavuze yuko ngo president donc urumva ndayisome cela fait un temps que l'entente n'est pas la bienvenue entre Mark Zuckerberg, mon propriétaire de l'application Facebook, et Perry Sachs de l'application GASAP SN. Bon, depuis que cette dernière a atteint 10 millions d'abonnés revenant de partout dans le monde. Cette application qui, selon certains, n'était que le plagiat copié-collé de Facebook, avait connu un succès indiscutable jusque-là. Plus utilisé par des étrangers que par des Burundais, GASAP SN n'a cessé d'évoluer du jour au jour, atteignant à peu près 15 millions d'abonnés aujourd'hui. Mais quel étonnement de recevoir un mail de la part de Google Play annonçant la suppression de l'application sur leur plateforme après une plainte de la part de Facebook. Ariko iyi nayo wamenye? Iyo nayo namenye kubera kare yavuze bariko baramubaza ngo none ngo uburyo bwavuye he urumva ngo serveur ngo yazubatse mu gihugu cyo muri Aziya atashimye kuvuga hanyuma ngo amafaranga nayo yahawe ngo na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye 3 millions de dollars. ibyo byanditse ko ntayibona ikiganiro ni application chat izana na internet ni messenger ni WhatsApp ni type WhatsApp messenger byanditse ni application wowe menya ko ari application izana na internet guhana na internet ibyo ni kinyoma ntibibaho ngo kwiteresharja internet ngo kwiteresharja ngo ugomba kuba ufise ngo ahantu hari internet ngo hafata monje cyo ibirundi by'uburundi binjya mu munsi Maxime oya urumva ibyo ni ibintu
je nimbira ko atari we yavyivugiye kuko ujya mwana narinzi ngo araciye ubwenge reka agiye ndabigushirire gutanga internet reka ngira muramuwesha nasuye no reka ndabigushirire mwumvire none wowe uramuzi ari mu ngano na Mark Zuckerberg ndazi ko tangazo kameme duwe naho yarakopye kameme wowe uramuzi ari mu ngano na Mark Zuckerberg uzi ibintu yavuze oya wime urumva reka tureke Maxime wamwumvise rimwe akivuka umviriza akimenyekana gasape bwa bwenge yari afise agakora akantu k'akaradiyo masha hajya mu kazone yarabamo buriya nibwo bwenge aheruka ibisigaye byose na montage afite après montage ukazona umuntu ngo afise gasape ngo asigaye afise ibintu by'ibietage hariya ni blanchiment d'argent ariko araronka credit muri banki bakamuha amahera kubaka hoteli yarubatse hoteli aronka credit nkande kubera sigikira umviriza kasha weko ariko uravuga investissement ga Maxime si wariko uravuga muri etage ni investissement warabonye banki tanga credit gutyo ngo kubera ushigikiye umviriza mangete Maxime reka tuvyumvirize kugira ngo bifate inzira bibizane tuvyumvirize vraiment barakunda gutelefonana barakunda cyane kwikonekta no kuri internet bapfa kuri internet nziza mugabo barayikunda rero ko ivyo bintu bitatu gusa kwandikanira ubutumwa gutelefona na perezida reka ndabitangurira aho yabivugiye turashoboye ugwaruka turashoboye nyine genzi kandi vuba cyane kazoba izofata mu satellite kugira ngo abantu bashobore kwironkera internet yo mu muvuduko wa megabyte 43 ku segonda uko navyo twagiye muravyumva sanga wayigiye mu no mwaka mu mwaka uza ugasanga irashameze wakora ingene imeze twama tugerageza kugira amahinduka ubu iyo batwatuje kuvuga ivya Jerusalem twari kuvuga byinshi barafata ivyo bituzaye mugabo impinduka zo zirahari amezi 8 uri ku kivi ubu tugiye mu kwezi kw'icenda uno mwaka ubona gute wowe nk'umuhinga nka engineer nk'umuntu ariko arakora ugwaruka abantu benshi bagakengurika ivyo ariko arakora uno mwaka novuga yuko wa mbere mwaka mwiza cyane kuko amande yo kuzana Jerusalem hotel mu kwezi kwa gatatu unaho nabazaniye application yitwa Gasap Chat cyangwa G-Chat izoshobora kubafasha kuganira n'inshuti y'abagenzi kandi vuba cyane kazoba izofata mu satellite kugira ngo abantu bashobore kwironkera internet yo mu muvuduko wa megabyte 43 ku segonda uko navyemeye internet ya megabyte 43 ku segonda kumusegonda ariko imbere gato yuko dushikira iyo internet bangere kumenya iyi chat ni Gasap Chat ituma nagombye kwa bridge gatonya ugomba kwitesha jitezo kwandika Gasap Chat mugabo ubundi na bridge ndavuga nti mashaka kuvuga G Chat ni ibintu bisanzwe Gasap Chat nayise ubwigenge bw'u Burundi icyambere na mbere nagombye kwerekana yuko mu Burundi turashoboye ugwaruka turashobora gukora ikintu abandi bantu bakacogerako sukubera imyaka dufise sukubera amafaranga dufise sukubera iki dufise abandi bantu bashobora kogera ku bintu twakoze kuzana no Gasap Chat jewe naramanje kwihweza urazi ko ditari ryambere nzanye ikintu kimeze nk'urubuga nazanye urubuga rwitwa Gasap SN ngo urubuga ntirwakunzwe n'abantu kumbure abandi ntibarukoresheje naravuye ndaruhagarika mugabo nibaze ko no rubuga ruje uno munsi utazosubigera rusubira inyuma kuko nakoze aho abarundi bashaka abarundi cyane ikintu bakunda barakunda kuyaga barakunda kuganira barakunda kwandikiranira barakunda telefonana barakunda cyane kwikonekta no kuri internet bapfa kubura internet nziza mugabo barayikunda rero ko ivyo bintu bitatu gusa kwandikanira ubutumwa gutelefona na apere sangwe na apere video no gushaka gastati nako nyene hamwe na internet oya abarundi ndabafise bisiguriye kuyizana rero nkahita bw'ingenge bw'u Burundi nagombye kwerekana yuko turashobora kuba dufite ikintu cy'iwacu tubwe mu Burundi naho ibindi byo byahagaze dufise ibindi twokwikorako shaka turakoresha ivyo nabiranga kakaroro mu kanya habambaje gituma nayise ubwigenge bw'u Burundi navuze nti iyi application kuba u Burundi buyifise naho izindi mbuga zohagarara Burundi ntibwo urubuga rukoresha uko burafise urubuga rwabo mugabo none ibyo bindi bihugu naho byo bayi byo muri EAC mbega nabo barafise imbuga zabo ndavyibaza uburene bw'ubwigenge bw'u Burundi igihugu cyitwa kwigenga mu gihe kiba gishoboye kuba gifise ikintu naho ibindi byo byahagaze cyo kwikorako nimba tuvuga tuti naho isukari yose yinjira mu Burundi yo hagarara
turifitiye sosuma izokora isukari ubwo nibwo bwigenge bw'u Burundi naho imbuga zizo kwisi zohagarara turifitiye gasapu chat y'abarundi tuzoyivuganira ubwo nibwo bwigenge bw'u Burundi ivyo biri muri bimwe byatumye nzana gasapu chat kwerekana yuko Uburundi ari Uburundi butagomba kuvugwa mu izina kuko ni mu bikorwa si kuvuga ngo mu Burundi tuzoguma dutera imbere yamboroni tuzoguma we gasape nagira ndakwibuze ko Burundi ari igihugu cya nyuma gikenye ku isi yose ivyo bivuga ngo ntibavuga mu izina banza mukore kugira ngo basi tuve no mu bihugu 10 basi tugere no basi tube n'abacumi ngo ntibavuga mu izina ariko Wilson Wilson ariko ndakubarira nti mu Wilson makuru jemeje wavuze kwirabira application kuri iPhone iriko erega nta wavyase kwiriho none gasape SN ntiyari ihari kwerekana yuko Uburundi ari oya Uburundi reka ndagusigurira ikintu kimwe buretse gato si kuvuga ngo mu Burundi tuzoguma dutera imbere yamboroni tuzoguma tubiyaga n'ivyo mugabo bisaba yuko kugira ngo ino mbono y'igihugu ishobore gushirwa mu ngiro nuko habamwe abantu mu bice vyose ndi mu gisata ca communication ubundi mu gisata cy'uburimi akazana igitego gishasha cyane hamwe kiraba tukagitera ubwo nibwo bwigenge bw'ihi bw'u Burundi mu bisanzwe mu gisata jewe mperereyemo ko sinoja mu gisata zise ntavyo noshobora mu byo nshoboye zanye na application kugira ngo yerekane by'ukuri ko mu Burundi tujya dukaravye wow ubundi tujya dukaravye ariko ikora gute turafise aka video tugomba tubereke mu birabe hama mu kanje tugaruka tujya dukaravye wala gasape chat Wilson muriko murashiramo akaziki urumva yewe cyo no ikomanda hako ndayibonye muri Apple Store mugabo ikibazo si ico ikibazo ubu wi communication moderne mwese murabizi irashobora kuba uti d'espionnage of course rero ufashe nkako kantu urabona zijya za WhatsApp zose ntizikiri securize abantu nico gituma ijya Telegram ujya mukuru wa Telegram amufati mu France kubera ajya antuze communication ya Telegram ari securize cyo kimwe nizi Twitter izi space aya ma message utanga kuri Twitter ari securize mugaye za WhatsApp ntiziri aussi securize nkazo donc rero murabe neza wewe ugiye gukoresha ama application utazi neza ushobora kuba information utanga iri ahantu udashobora kumenya donc confidentialité la question ya confidentialité ni ikintu gihambaye cyane nk'ubu rero aje gutya akazana application chat nk'iyo la première question de mu journaliste ari kumupoza est-ce que izo communication zo kuri yo gasap chat ziri securize je nicyo kibazo kikinza mu bwo nyene yabivuze we yagisubije uraza kubyumva yavuze ngo kuba ngo ziri kuri Google Pay ngo kuri Google nimba sorry kuri Apple no c'est pas ça la garantie ibyo birahagije ngo kwerekana ko biri sécurité nuko genda kurunkiye message atawunda isoma entre nous tu comprends ivyo c'est pas la gusa Maxime ubwo n'utagira ubwenge Maxime ibyo reka ndakubwira ibi bintu gasape ari kuvuga je ikintu byinshi ntayibaho na hamwe cyo no mubireke banza urindire umva iyo nawe ko nta na hamwe baho hari ikintu leo uwo no waheje samumenye none hariho naguha karero ka Telegram message envoyé sur Telegram ni entre le receveur et la personne qui a envoyé ntarimo ashaka kwisoma na Telegram ashaka kwisoma ni end to end ahivuye donc ivyo rero turi guhendana nivyo baba bagize gusa ikintu gusa nashaka kubwira aba bagasape n'abandi ego vraiment yagize neza ariko ibintu ariko arahatarisha ngo yazanye ngo gasape ngo ikintu ngo mu Burundi kitari bwigere kibaho ngo atabandi bantu babikora ngo eske ngo ibindi bihu jewe wiriso aha nyene fise ndamushareholder muri application yitwa Singles Connect ikora nk'ibi bya gasape murandikirana n'ama message abantu bakeneye abakunzi baragenda bagahuriraho bagakundana nese application nk'ibi mbona ngaha ama site web site web y'ama societe ntumukomunikana ama chat direct mesh ibaze vraiment kuzana en fait ndiko ndaraba ni WhatsApp yagiye iri modifier nka ziriya GB WhatsApp yama GB WhatsApp yama WhatsApp bagiye baramodifyinga urayazi surtout aba bantu bo muri Aziya abarabu ni uravye n'ukungene mboni imeze ni genre umuribuka na yindi
hari iyindi yigeze kuza mu minsi yeze irazima yari imeze yo baranahamagara umuntu imeze nka WhatsApp ndayibagiye ingene yitwa basha. Ariko ibi ni ibintu bisanzwe gusa uwingene ariko arabihatarisha ngo mugaba vyamufasha arindire ngo poursuite miliyoni zitatu. ya Facebook aba afite abavoka bakomeye kandi afite amahera menshi kuko niyaba yarakopye WhatsApp poursuite va tomber kandi Facebook isaba mail avoka. Bon, simvuze yuko yakopye mais je souhaite que yabikoze neza ari original. Mugabo c'est très risqué de copier une application nka WhatsApp. none iya mbere ntimubona ngaho oye hasi yuko basanze bayikofye we wavuze ngo wewe ngo yarayugaye niko ngo avuze yarayugaye kandi yari Facebook yari application imeze nka Francis yagerageje kuvuga ariko byase France reka Louis na Maxime reka tumwumve Francis nawe ijambo ni gwanyunya ko Francis urazi ikintu nase ko tugira ikintu cyitwa bashing. Francis imitere yawe iriko ikora nabi ntituko turakumva ariko aravuga paweti ko turamumva aravuga bigaca bicika uyu ni boy ariko aravuga anyway urumva oya niko sigaye nita ma internet yose adakunda co tuyikunda mara imitere ndagiye muri limitere karamba urumva ntidushobora kugira bashing ko bashing me ico nama nanka nuko tugira ibintu vy'ama statements hama ngo umuntu agire critique pour critiquer. Ikintu kiri important cyo kuraba ca mbere nako ndavuga nuko iyo ide mufise ngo ya privacy ntibaho, ya security ntibaho, nta yigeze ibaho. Il suffit ko mugira recherche iri simple ku bintu vy'ama message ari crypté n'ibiki. WhatsApp n'a jamais été crypté. Telegram uravye ingene ikora iyo byo kuvuga ngo ama message ngo abantu ntashobora gufatwa ni impossible, ni illusion. Kuko ndaguha example, umuntu kuri Telegram ashoboye kugira diffusion ya message ku bantu de dizaines de milliers, ico kintu coba kikinyegeje gute? Par rapport à WhatsApp, umva bavuga ngo wiri crypté kurusha WhatsApp. WhatsApp iyo ugize group ntirenza, hariho abantu itarenza nta gihumbi bashika. Muga Telegram, c'est des milliers qui vont dessus. Non, ça c'est seulement un point. Muga ikindi twibagira kuri iyi application WhatsApp, igituma navuze nti iriko kuri Apple Store nuko Apple Store ifise ama critères ya security akomeye kurusha Play Store. Ico ni kimwe. Mugabo bon, c'est mon programme. Mugabo hariho ikintu mu ba entrepreneur muri no minsi kimaze iminsi gihari cahora, no guha example nk'abantu bamprima imipira, ari ibintu bita white label. Iyo ugomba kudandaza nk'imipira ugashirako amarogo yawe, uragenda ukagurira fournisseur badandaza imipira dufate yera, ukagurira match imwe hama ukazoha uwundi muntu akatwamprimira. Ivyo rero vyatangwe gushika mu bintu vy'ama application, ahantu umuntu ashobora kuvuga ati bon, je ndakeneye abantu bakora ama application, ndakeneye kugura application ikora réseaux sociaux. Ishobora kuba ari copy ya WhatsApp, ivyo ntaho vyanse. Mugabo ifuva umva umuntu agiye kuvuga ngo ngo WhatsApp ngo Facebook ngo izobitwarira n'ibiki ntavyo bazoshobora. Facebook nta mwanya ifise yo kwitwarira abantu bato nk'aba. Ikintu bakora kiri simple cane, bavugana na Apple, bakavugana na Android na Google, bakavuga ati iyi application ifute, nawe bitwarira, nta mahera bareklama, nta na kimwe babasaba. Ikindi ca gatatu, sinzi ko mwibuka ikintu citwa ChatGPT muri histoire y'ama site web, yari ya mbere ironse aba utilisateur benshi.
mu mwanya muto ntari mirayirusha. Mbere yaho yari application za Instagram nizo zari zaronse abantu benshi mu mwaka, iyindi yabaronse mu kwezi. Ntushobora kumbwira ko application nariko ndaraba isohotse iya une semaine ndibaza nimba ntihenze, ntushobora kuvuga ko ikintu caronse 10 millions mu ndwi imwe, ko iyi succès vraiment ni historique kw'isi, à moins ko baba bariko bumviriza vya bisabisho vya Ngendakumana, kuko niwe Murundi nzi afise abantu bamwumviriza ari benshi, naho nagomba kugarukiriza. Urumva je mvuze ma statement Francis, je numvise ukungene watahuye ibintu vya securite, numvise umenga ntitubitahura kumwe. Wavuze ngo umuntu adifuje ngo ikintu ngo muri groupe ariko 2 millions ngo urumva ngo biragoye ngo guproteja ngo yuko ngo bishobora kuja hanze. Mugabo ivyo c'est pas de ça qu'il s'agit, hein. Yaba ariko baravuga ati end to end encryption, si ivyo baba bariko baravuga yuko communication je nawe turiko turakomunika sur un quelconque réseau, hama wewe ugafata ivyo twavuganye ukabijana hanze. C'est pas de cette sécurité là dont on parle. Ahubwo la sécurité baba bariko baravuga, la sécurité baba bariko baravuga yafunzwe, iyo sécurité niyo ndiko ndavuga justement, ivyo vya end to end encryption ni ibintu vyo gufata avec des pincettes. D'abord on n'est pas spécialiste là. Ensuite uwumvirije jemo hanumviriza abantu bakunda kwiexprima kuri ayo masuje babikoreramwo, niyo bavuga kenshi ati le end-to-end encryption ni illusoire. None wewe uyitahura ko baba bagomvye kuvuga iki? Ngomba gutahura wenyene uyitahura. Iyo jewe nawe Gapamela twandikiraniye message, iyo end-to-end encryption nico isigura yuko iyo twandikiranye message, le message entre toi et moi il est crypté. Nta wundi ashobora kwinjira muri system ngo ayijemo ngo abisome. Baba bagombye kuvuga yuko naho abari leta y'igihugu, naho abari service secret y'igihugu, naho abari service secret y'ikindi gihugu, nta numwe ashobora kwinjira muri conversation ya je nawe. Mugabo wewe ivyo twavuganye wowe urashobora kubijana handi. Mugabo c'est pas de ça dont il s'agit. Ahubwo baba nico gituma nujya mu uyu yatwara Telegram, biri mu vyo bamufatiye bamufungiye mu Faransa, kuko urumva ama etat aragerageza kwa acceda kuri ayo ma information, ama etat bakeneye kugira contrôle, amenye ivyo abantu baba bariko barabivugana, abigira ko accès ahashakira, umema ayandi ma société manini. Mugabo la sécurité ico bamuhora Gapamela sico, ico bamuhora nuko yaretse ngo abantu bagire novuga nkuko umuntu yovuga ati bon bariko barareka aba diaspora y'Uburundi, nka leta y'Uburundi kavuga ati X Twitter irikira irareka abarundi biexprime, basohora amafoto y'ibi berekana ibi. Nico bamuhora ko il a laissé certains contenus zitemegwa ahandi ngo azireke zibe. Hari ibintu byinshi bazi ko biba mugabo badakora pour des raisons de liberté d'expression. Nico bamuhora. Oya ahubwo bamuhora ko yugaye akanka kubaha accès. Reka Pamela, ariko turiko turahindura sujet, mugabo ndiko nakubwira iyo application GASAP ayo machat aterekanye yuko ayo ma message ari crypté. Ni ukuvuga ko documentation y'Uburundi ishobora gusoma ayo ma message, irashobora gusoma mot-clé, ikagira accès entre un message échangé entre des individus. Muri ico gihe application ntibiri sécurisé du tout. Ni vya bindi turetse yuko bajya abantu badifiza ama message mu magroupe bakarega abandi, uribuka wa mu journalist afunzwe kubera ama message WhatsApp bijya n'abantu bamureze. Imagine vous rero ntuze dufate nk'iyo application ya GASAP, umuntu wa documentation atanumwe amuhaye autorisation wenyine afise clé akaza gusoma message abantu beshanje. Ça c'est pas nivyo twita message non crypté.
urumva rero ivyo nivyo nakubwiye ko bikomeye cyane kuko c'est très important Mais oui. muri communication actuelle abantu bakurunkiye message confidentielle ni entre vous deux nta wundi ateza kuyisoma na leta nishobora kuyisoma ivyo nivyo bigezweho nivyo Telegram ikora nivyo na X ikora Elon Musk yaratubwiye yuko ama message ari crypté yarabitubwiye on lui fait confiance kandi turazi yuko atashaka kumubwira ko pression arabankira ama guverinoma bagira ko pression imaginez-vous rero i Burundi muri kiya gihugu amategeko na justice bidakora ugakiza na application bagaca bazi wawe bakabwira duhe clé ama message yose arungikwa tuyasoma wewe ucu bikora gute donc mbega bavuze ngo bamuhaye amahera bavuze ngo bamuhaye amahera oya sinavuze kugira bayikoreshe kugira yikore Wilson 3 millions zija 3 millions yavuze ahubwo rero ni yabo ariko Wilson reka tubandanye kuri ajya makuru wari kuravuga makuru wavuze igitoro ariko wibagiye ko hariho na application yo kuronka igitoro ubu ewana ugiye kunywesha igitoro ugenda na telefone iri charge hanyuma ugende wa telecharge na application kubera yuko kugira uronke igitoro ubu hariho ibintu vya digitalisation y'igitoro niyo solution batoye ivyo mwabibonye umuntu adafite internet amayinite yaheranye ntazoronka igitoro oya ntazoronka igitoro ubu ubanza gutelecharge application hanyuma waheza gutelecharge iyo application urumva n'umuvendeur ateza gutelecharge application hanyuma ngo ni kugira bevite yuko imodoka inywesha kabiri canke abantu bagenda kukidandaza ahandi hantu nyagitoro caje ikibazo ca mbere canje mu mutwe navuze nti hari umuntu aronse iyo marche y'iyo application mbega bicaye bararaba ati ibibazo vy'igitoro dufise baca basanga ati la solution reka tugire application aho ndisiyo ko ari uwundi muntu yaje kwirira amahera ewana facile mugabo rero mu gatondo je uko nabiherutse nkibyuka ngira bari Burundi botubarira bagerageje kuyitelecharge iyo application ntiyariboneka sinzi rero ko igitoro camaze gushika sinzi ko batanguye kukinwa bakoresheje iyo application mugabo ewana ubu uyu muntu wese ateza kuba afite iyo application ngira izoba ifata ama information ku modoka yawe ku mazina yawe kuko urumva nta kindi yokora kuko imodoka ishobora kugiramwo abantu benshi urumva umwe wese afite application iyo modoka yogenda ikanywa henshi. Est-ce que ça va être une nouvelle façon de collecter des données zo kumenya qui achète du carburant ou pas? Umugani wa Wilson ubundi mu gihugu kiriko kirafonctiona neza igitoro ni nywa nawe upfe kuba ufise amahera nta n'umupompisi ahari uragenda ukariha na carte yawe ukagenda nta trace zindi zibaho ufise kashoho nta trace iza kuboneka ati imodoka yawe yanyoye igitoro ariko igihugu kigeze hehe ku buryo urinda kuba ufise application mbega ubu uzova muhira atamataro ufise uzova muhira telefone y'isharge wirirwa ku kazi hanyuma ca gitoro deja 15 camions 25 camions ivyo urumva yuko ni gitoro en une journée kizoba giheze en tout cas donc uve ku kazi ejo niwakora application indagara pass ugira uje kugura indagara ku isoko ubu uye kugira uje kugura indagara uzofisa application kugira nturonke kabiri niwaja kugura isukari donc ibini n'amaproduit de première nécessité bashaka kuvuga isukari pass indagara pass umunsi umwe azovuga ivoka pass ikintu cyose uzoguhema tuzogera n'uguhema ni communisme primaire ntushaka gukora ibintu nk'ibi mu gihugu kirimo demokrasi ariko iyo ni communisme ushaka kuronka produit gutazanye ngo telefone non c'est jamais vu urumva kwisi nta na hantu namwe bihari iyi ni problème ya droit de l'homme ntushaka kumbwira ngo je ngiye kugura igitoro hajya ngo ntegeza kukubanza kuguha ngo yuko je mfite application ngo ivuye muri Android cyangwa ntuzeye
ntibikunda yego sha wewe wumva atari anagakinyizo telefone none izimye igitoro wi- wi- kigahera uzoca usiga ngaho imodoka none ubanza utahe ahantu ugende kw'isi kuyisharge ahantu kw'isi urumva ibintu bimeze gutyo ivyo bintu vyose nta namwe ndavyumva wewe n'ukuri ntumva ko harimo control iyo 2040 ni surveillance niyo iyo ni vision surveillance na yo control kumenya 2040 aho ubwato ntibikunda bugeze. niyo vision 2040 ni vision 2040 twumiwe Sanofa muhungu w'umwami Sanofa King sha uyu muntu irya mbere ndamubona sinzi ko ari umuntu ahinduye izina uno munsi sinzi ko yahora aza Sanofa King umuhungu w'umwami yambu yambo twari tumaze kuganira canke uri mushaje nkeka ndi mushasha ariko sindibaza ko ndi mushasha Eh, alors eh, mwebwe hari ikintu mwibeshako ajya muvuga ngo ama message ari encrypté ibiki ibyo byose le gouvernement ils ont accès à toutes ces histoires exemple ndabaha hari umuntu yara okay hari wa muhungu yari muri hariya mu maire mbari Bahamas niba ari hehe company ya cryptocurrency ya collapsinze barayipenetre amafoto yose arabarikide n'ibiki no barafunzwe baheje kumucira urubanza alors hariho n'iyindi kaya ya bitcoin bagize bakurikiranye barafata nuzega amafaranga yibwe ibyo byose izi ntuzega smartphone ibi byose ama application ce que vous voyez les gouvernements ils ont accès à toutes ces histoires alors reka tugaruke kuri uwo mujene niba ari Gasapi niba ari indi akizana ijya ntuzega company yiwe ya mbere jene nashatse gushiramwo n'intuzega n'umutahe yariko arasaba ngo imitahe ariko niba mwarakurikiranye ntuzega hariho ntuzega delegation yaragiye iherekeje l'homme le plus fort hariya muri Etats-Unis ikintu ajanye abantu baba homme d'affaires ibintu nk'ivyo bavuyeyo barasinye ibintu byinshi urya Gasapi nawe umenga yari yagiye mu minsi yahera je ne sais pas si vous suivez yaravuze yuko ivyo yashatse gukora vyanse kubera yuko abantu batasayininze ngo bakoresha ijya ntuzega application yiwe yari yagize ubwa mbere niba ari Gasapi niba ari abivamwe nico gituma kigira bijya bishasha so garçon là moi je pense que niba ari byo ira de talent icyo yagomba gukora yagomba ahubwo kwinstara ama transistor ashobora gushisa internet dans tout le pays kugira ngo abantu bose bashobora kugira access kuri internet naho ubundi ibintu bakora ce sont des magouilles et pure et simple no kuvuga ikindi naco iyo umuntu ariko arasamba ntamenye aho kubita umutwe muravuga ngo ibyo vy'igitoro ivyo vy'ibiki si ivyo byonyine igitoro kihari nta n'uwokenera nayo ma application nta n'uwokenera icyari cyo cyose ukinywa n'ubwovoma ukaja kukimena muri jardin n'akazi kawe wamaze kukiriha ivyo nta ngorane nimwe irimo wewe ni nka bya bindi ugabura ugakubita umwana ngo wacuze abandi none ufise injya wo ukubita umwana ngo yamaze injya moi je pense que ibiba byose no gusamba nta kintu kimwe kiboneka kirimwo umuntu yovuga ngo gifatika igitoro kihari ntiwobuza abantu kukinywa n'uwo kivoma ngo aje kukimena yo kivoma akaja kukimena uko ashaka isukari ihari ushaka woyijya ukanagwara na diabete ihari ariko atayihari nta kugerera isukari ku bantu ku kiro et tout consort moi je pense que Maxine ariko aravuga ngo le communisme a échoué kubera yuko ntibikunda kuko usanga ari ibintu bigwaye bitagira ifatiro n'iyi reka tubitega amaso zoba tubona iyo bija merci beaucoup murakoze urakoze cyane Sanofa King yo wariko uravuga hanyuma ngenda kuri Google kuraba uwo WhatsApp ibindi bintu tumaze kumusomako ninge ndabapartage lien ngaha ariko arakora helicopter igitega hari muri 2014 mugabo le gars là il est vraiment très entreprenant
kandi je sinshaka yuko yibaza yuko hagira n'umuntu n'umwe yibaza ngo ngo turiko turaponda ngo abarundi bafunze ibintu. Franchement moi je suis toujours épatée kuri ingéniosité y'abarundi mugabo hariho ibintu hagera igihe ukavuga uti okay ibi bintu umuntu yobitahura gute birafise sens biramakinga sens en tout cas Gasape jewe uko ndamubona igihe cose ubu sigaye ngira ama question menshi. Hariho article mpejeje kubasangiza ngaho oya bariko berekana ngo la photo de l'avion en fabrication dans la province Gitega. Ni article yo muri 2014 aho ngo la province de Gitega est l'une des provinces du Burundi qui se démarque par ses innovations. Ngo au-delà de la création de la radio Humuriza ngo et du groupe des acteurs de la série Ninde, ngo actuellement ngo ils construisent un avion ngo du type hélicoptère. Iyo hélicoptère hari umuntu yigeze yibonaga bashi Burundi. Ariko Gasape imbere yuko atugirira niyo gira concurrence Boeing turagowe na Bombardier kashare nukuri je c'est pas une invention urumva Pamela urumva mu Burundi umengo turi muri préhistoire umuntu arakopya akantu abonye ahandi agaca avuga ko invente. Donc il y a une différence entre inventer et copier quelque chose qui existe. Urumva il faut que tubitandukanya. Donc hélicoptère ça existe, Bombardier azikora, muzeyi amakompanyi yose yo kwisara azikora, aba Brazil barazikora. Ivyo si invention. Ikibazo nugu créer entreprise ikora ama hélicoptère. Ivyo navyo bisaba ama brevet d'invention yukuzana ugakora ibintu bisumba ivy'abandi. Mugabo c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, est-ce que tu vas avoir des investisseurs qui vont te donner de l'argent pour produire le produit et le vendre? C'est ça la question. On ne peut pas discuter ça sur l'espace. Abantu bagenda baba amateur ngo bakreye indege bakreye hariya muri commune Gitega. Maxime, ça mbabarira ndaguciriyemo ariko iyi G-chat yakoze jewe en fait nukuri abantu bafite ambition yo gukora ibintu c'est encouragé kuko nimba ashoboye gukopya ikindi kintu ejo nawe ashobora gukora ikindi noneho kirenzaho ariko ingene yavuga ngo c'est du jamais vu ngo mu bihugu vya EAC ngo ni ubwigenge bw'u Burundi kuko it's like nikina ngo nanagacha avuga ngo ejo hashobora kuza uwundi ngo yifuza ko undi nawe azakazana igiterwa gisanzwe kitabaho kiba mu Burundi gusa as if iyi G-chat yiwe yakoze it's something abandi bantu batakoze ari juste une application iri kuri Play Store nta bintu birenze urumva deje ingene wumvirije ingene ariko arabivuga ngo ko ari we wayayikoze amacoding ukumva ariko reka nkubwize ukuri ugiye ugafata umwana yize BCA mu Buhinde no mu Burundi barahari jewe ndamubwira umukobwa yitwa Blandine yize BCA aramukorera application nk'iyo nyene yakoze kandi nta n'amafaranga arenze ibihumbi nka 5 by'amadolari ava musaba ariko we urumva ingene yabivuze agashavuga ko byatwaye miliyoni zingahe 3 z'amadolari mugaha hari ukuntu yaciye atangura kuyahindura ngo fete ngo si 3 z'amadolari ngo muzi ngo ni 3 z'amadolari ya internet ariko ibyo nanje byananiye guharura ndabasangije muri commentaire Gasape yubaka ihoteli Gitega hariho video yo ku mukubito ariko arabapresenta iyo hoteli numvise itangura ariko arerekana na ascenseur Nick ariko man ascenseur ivuga mu Kirundi with song baradufata nk'amabono mediocrite mu Burundi yaragwiriye ku buryo aske umuntu Daniel atetse kuba muzi Daniel agira duga Daniel njiyemo naduze ukuboko mediocrite mu Burundi yararenze urugero Daniel ndazi ko ari mu makuru cyane Daniel hari ibintu byinshi akurikira rwose Daniel Gasape nawe uramuzi
ni incabwenge yo mu Burundi wa mama. Lo garçon il est intelligent kuko yarize no muri Amerika arafise degree mu bintu bya mu bintu bya ntuzeka muri bijya akora arayifise. Oya si degree waje si degree ni kwigira master Daniel karibu cyane tutabeshanye sorry gato Dani sorry gato Dani ntabwo ari degree ni certificat basha Dani irihangane mbanze subiza uwo muntu avuze ngo yarize muri Amerika tutabeshanye turabizi gasape ukungene yari mutoni kwa president Ndayishimiye kwa president Nkurunziza kandi boro yakuye muri Amerika it's not a degree ni formation yagiye gukora urumva ni certificate yaroseyo biriya ni bya bindi twara tubona Nkurunziza avuga ngo avuye gutora ikidari ngo bamuhaye canke ukazona nk'umuperezida kanaka ngo bamukubise ngo degree ngo muri university ya he ukiyumvira umuperezida yirirwa arirukanga akorera abantu ariko arakora aronka umwanya wo kuja gufata amanote n'amakibute baramuha ama certificat d'honneur abandi navyo turarekasha amafaranga ari musema kwera inshuti yanje jewe mfise ifaranga hano nshobora kugukorera application nkayitwa Wiriso kandi mfise undi muntu ari inyuma yanje vyose yabikoze ivyo ariko aravuga n'ibiki amafaranga aho amenetse sha haravuga Daniel No ivyo nivyo ariko abantu b'abajene kikutwaye ntuzeka demensare en fait c'est un problème. Merci. subiramo twumva ibintu uvuze sindavyumvise ngo abajene ngo kikutwaye bifaransa navyo nzumva bari Alors moi je disais que abajene kikutwaye demensare donc ibyo bakora nubwo bafite amatara abandi baca bashaka kubyisukamwo donc kubera egoisme niko kugira ngo byose babyigarurire nkabije byose uvuga ngo umuntu yarubatse hoteli ako umuntu w'imyaka 20 wowe uvuga ngo amahera wowe kubaka hoteli wayavanye he murakoze komeza tuganire murakoze merci beaucoup Yves karibu Yves Gendazi umujene mu Burundi Hinge wiso twakire Yves yamucanye ariko Daniel niwe yari karavuga nari ndamucishije imbere ya Yves kandi Yves acarashavura avec Jesse nteba nta n'uruhu mfise byinshi mvuga sawa reka Daniel avuge murakoze cyane mubanze mumbabarire kubera ko jenje nacerewe mugabo aho nshikiye niho numvise mbere haciye hankora ku mutima ejo nabonye ikiganiro ca Gasape nyene ariko aravuga ku mukubito avuga ukuntu yakoze application ni nabibonye n'ahandi hantu avuga yuko yakoze ikintu kimeze nka WhatsApp gusa je nanje numvirije ukuntu akivuga nawe bwiwe ntacyizeye kuko insiguro yatanze yagitanze ko nabonye ko nawe ubwo bafise amakenga yuko ico kintu ukuntu yagiye aragisobanura abamubajije naciye mbona ko nawe ubwiwe agifisemo amazinda kuko hari ibyo bamubaza kumva ko agihendahenda bamuhera ku ma application yakoze ubwa mbere nka zimwe za mbere zose zigenda agahenebere hari n'izo agiye no ku representa kwa perezida narazibonye zirya zose ziragenda pi hari hano nabonye rero nabonye ibyo babyanditse kuri Facebook ndataka na commentaire vraiment ndavuga ati ntihabuze abayibonye ibintu byose mwebwe mukora ni byiza nk'abantu mugomba gukora imigambi canke mugomba iterambere canke kwihangira imirimo nk'ugwaruka mugabo ingorane mufise usanga umuntu atangije ico kintu agaca gishiramwo ibintu by'imigambwe ugasanga nimba ari Gasape yazanye ikintu runaka ugasanga kirimwo ibintu by'umugambwe CNDD-FDD ati igihe rero muzamwe mukekana yuko muhengamiye ku mugambwe niyo mpamvu mudatera imbere kuko usanga ibintu byose mukoze mwerekanye ko ari byo mwigamiye ku mugambwe uri ku butegetsi canke bizoba
kuko uwo mugambi batawukunda usanga ibyo mukora byose badashobora kubishigikira gusa nyene kuko hari uwundi yabivuze mu kanya bw'ikindi kintu ndiko gusa nyene nciye kumbura ndamuciriyemo ataraheza hariho nk'iki kintu c'igihoteri ndacita ikigirwamana yubatse burya nk'irya hoteli mu by'ukuri tuvugije ukuri irya hoteli ni agasape havugwa byinshi niba yose ntizava mugabo hari amakuru hirya no hino avuga yuko ibi hoteli usanga atari ibyabo usanga ari bajya abategetsi nyine bagenda bakina amakanaki ugasanga bicisha kuri aba nyene kugira gusa ngo bikorere amaterambere mu buryo bunyegeje mugabo ugasanga si ibyabo nta byemezo mvise mugabo nk'iyo gihoteli jewe amakuru maze kumva neza nuko iyo gihoteli atari iciwe simvuga bene cyo ko ntabo nzi mugabo ibyo numvise nuko iyo gihoteli cyo batari iciwe babikora kugira gusa nyine ngo badusamaze canke babategetsi nyine baba ari igihugu bimwe bagenda bavyandika ku bana babo abuzukuru abagenzi canke nyene abantu bashaka kuvyitira kugira gusa ngo ntibagaragare ko ari bo by'igihugu hari inkuru nakoze ejo nayishize kuri isheni yanje Urugendo News navuze kuri gasape nyene banashaka ukuntu bayikurikiye mwarayumvise ndamutanga akarorero mu kiganiro nakoze nerekana ijya hoteli yiwe Jerusalem mvuga ku ntwaro ya perezida Buyoya hari ukuntu nawe yagize amanyanga nkaya aragenda yikebera ikintu kinini cyane rwose hariya hejuru yiwe sindahavuga nzohavumba kuko nta n'ibyemezo bikwiye mfise hanyuma nyakintu arakikebera aca aragenda cyomeka apanga n'umutipe ari aho ati rero ngaha nyubakira uhere ngaho bakugera ya ruguru wubake amazu meza cyane ati hanyuma mu minsi iza tuzovyumvikana nimba tunzokugurira canke nimba tuzobigira gute mugabo hanyegukire umutipe arubaka yubatse araheza nyuma y'iminsi mikeya bugi murazi ko ibintu bihinduka hari za 2004 imbere y'umuzo wa Sended hanyuma buyo ntavuye bijya nyamutipe nimba buyo akagenda ati hano hantu none timjikiriza nyamutipe tiwe mbega twavuganye iki ari kintu wampaye ku bantu bakurikirana amakuru ndazi histoire murayizi nyamutipe yarahatswe no kwicwa nyamuntu aranaraswa n'amasasu agarukira ku rupfu kubera ko iyo yaragifise power yaragifise inguvu kubera ko muzumye icyo kintu iki ni ikigirwamana sindakivuga nzokivumba ndazi benshi murakizi abatakizi nabo kuko atabyemezo byinshi mfise sinabivugira ngaha kumbure mugabo ndazi abakizi murakizi byumvikana ko rero icyo ngomba kwerekana gusa nuko amanyanga akorwa n'abategetsi iyo bagiri ku butegetsi berekana yuko bagerageza gukora ibintu sinzi ko munyumva turakumva Dani merci abategetsi iyo bakiri ku butegetsi ntibaba bafise biyumvira ko bazohava ibyo bakora byose bakora ibintu nyene byo si bose ariko mugo ndavuga mfatiye nyine ku byo maze kubona nk'ibi nako ndavuga hari igihe bakora ibintu bibaza yuko bazokumira ku butegetsi mugo iyo havuye ibintu birahinduka je nk'ibimvuze ntimugire ngo ni inkuru mbarirano ni inkuru je mfise vraiment Buyoya yarazurumwe ikintu kinini akizurumwa n'umutegetsi umwe yizeye amwandika ku kintu aranakimwubakira anagitunganya mu mara kimuzuruma ni kimwe nzi ndazi hashobora n'ibindi byinshi by'abandi mugabo ico nico nzi mbe abashicoco bari giki
ntaco mvuga ntaco nzi mugabo gusa ubyumva kinyandikire kuri DM. aho ntaco bizohurirayo nta ngorane ariko niyo nakubwira ni igiparisera kinini cane c'ikigirwamana cyubatsemo n'amazu mugabo we yamaze kuhava nyahantu byarasi yuko ashobora atakiri perezida byaramunaniye ko ahashikira hajya hantu hanyuma inyamuntu arahagumya byanduruka buyo murabona iyo yahavuye ashengera ari nyamuntu nyahantu arahekukira ubwo byagenze ntimumbaze mw'iyi minsi ya n'ikindi navuze reka ndaberekeye kuri inkuru nziza hariho umugwizatunga banashaka w'Ingozi bari baragiranye ibintu byo bakorana bizinesi ahamuha amafaranga menshi akamusabira imitahe muri bankobu ashinyamutipe aratunganirwa kweri ariko murumva ko aya mafaranga harimo ya nkuru nziza hakabamo n'ayo musabira amadeni namwe urumva yuko uri umugenzi wa perezida nta banki rimwe itakwizera amaze gupfa asha gushika uyu munsi ubu yahunze kubera iki kandi ahunze vuba wanashaka ntugire ngo yahunze kera ahunze vuba bagomba kumugandagura kubera ko abari mu butegetsi bwa CNDD-FDD bagiye kumwishyuza amafaranga ati we dufise amakuru yuko Nkurunziza yapfuye mufitanye amafaranga menshi ati zanajya amafaranga nawe ati byanditse ni munyereke batangira kumaza tunawe inzu wabuze mu Kinindo mu Kibenga i Bujumbura kuri umunyengozi izi aya mafaranga wayakuye he ko utunze ejo bundi kuva 2005 aya mafaranga y'inyuma ya 2005 wayakuye he amamiliyaridi adashaka kuharurika nta karitsiye nimwe mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura udafisemo inzu amafaranga bayakuye he zana amafaranga Nkurunziza yapfuye guhaye arahera ati jana mfise abonye bagira bamwica ciye ahunga ubu ntari mu Burundi hano rero niho nubwo yari kwa Gasape burya nyene nashatse guheranya aho mugabo wumve ko nabijya ibintu bubaka si by'iwabo ni by'abanyene mw'imisi nigeze kumva ikiganiro cyariko kiraba kuri televiziyo iraho imwe bavuga ku bijanye n'ukuntu umuperezida dufise mu Burundi wanza n'ingirwa perezida kubera ko uwatowe turamuzi abandi bagiyeho bivye ukuntu afise ibintu byinshi by'amafaranga menshi y'ukuntu yiba yishikiriza ibintu bitandukanye bimwe akavyitirira abandi ubusuma nyene akora nyakiganiro cyashitse ku mutima shanumva n'ibyo ntarinzi ndabihuje n'ibyo byose ndababwiye nasanze abategetsi bacu bakitugoye cyane gose kuko ntidufise abantu bavuga ngo bariko bajaho kuturongora bafise aho bazotugeza canke bafise intumbero yo kuduteza imbere kandi igihugu kimeze nk'uko ciyamira hano nyene turi kandi ntibatera isoni kumva ko turi mu kibanza ca nyuma ku isi